Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse nshuti babanyi mubandanya kumviriza amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure isi TV. Fyonda sabone utarafyonda ko amakuru dushizeko uceho ubona notification. Bangana gute abanyurujwe bazira rabe muri 2025 bajanywe hehe? Turabandanya hindwi twahariye kwibuka abanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi bakaburwa irengero ryabo muri 2025. Inkuru yaranze iki gisata muri 2025 n'inyuruzwa rya Dieudonné niyo nkuru batazira rabe n'abagenzi we Herwa Nkurunziza, Venanti Ndikumana na Fabrice Ribwira umutima bafatiwe mu Kirundo kwa 29 z'ukwa munani 2025. Be na Bonaventure Nkuringoma yafatiwe mu ihoteli Igitega mu bucagucagu bwo kuwa 30 z'ukwa munani 2025. Birazwi ko ababafashe bari barongowe na Salvatore Harihoze hatwara iperereza mu ntara ya Butanyerera. Ikibanza ca nyuma babonetsemwo akanafotorwa ni ku biro vy'iperereza mu Cibitoke mu Nyakanga 2025. Kuva ubwo nta gakuru kabo gatomoye karasubira kuboneka. Muri ino nkuru turagaruka kubavuzwe ko banyurujwe bazira rabe. Kugeza ubu nta gitigiri kizwi c'abanyurujwe bose bagirizwa ko bakorana canke bavuganye na Dieudonné niy'ukuri batazira rabe. Iyo bajanywe ntihazwi, hano tubasangiza bake twashoboye kumenya. François Nzambimana havuka iburinga muri komine Gihanga intara ya Bubanza yahahora. Uyu yahoze hari umusirikare mu gisoda ca kera Egisfabu, aho aviriye mu gisirikare yarabaye muri Afrika y'Epfo no muri Mozambique. Bishoboka ko hariho yamenyaniye na rabe. Imbere yo kugaruka mu Burundi, François Nzambimana yanyurujwe kwa 22 z'ukwa munani 2025 indwi imbere ya rabe n'abagenzi we. Amasoko yacu havuga ko François Nzambimana yoba yari yatumwe gutegura aho rabe n'abagenzi we bazoshikira i Bujumbura. Abiwe ntibazi irengero rya François Nzambimana, ariko nk'uko vyagenze no ku bandi barahumurijwe ko waba ariho ko batobandanya kumurondeza baciye kuri runo rubuga. Twibaza ko hari inzira iperereza ryafashe kugira kino kibazo ntikigume kivugwa. Undi ni Leopold Nduwimana benshi bita Jean Paul canke Prosperi, avuka muri komine Mutumba mu ntara ya Bujumbura. Uyu hazwi ko yegereye umugambwe Seneri. Kuva muri 2015 yagiye aragirizwa ko ari mu mihari y'abarwanyi, yaranabipfungiwe mu nyuma hararekurwa. Asanzwe aba mu gihugu ca Kenya aho ari umudandaza. Leopold Nduwimana yafatiwe i Bujumbura kuwa 27 z'ukwa munani 2025, umunsi umwe imbere ya rabe n'abagenzi we. Amasoko yacu haremeza ko Leopold Nduwimana hashobora kuba yaravugana n'abatari bake mu bavuga ko bafise imihari y'abarwanyi. Abiwe bibaza ko yahemukiwe n'umukenyezi wiwe batumvikana. Amasoko yacu yo yemeza ko yahemukiwe n'abo bitwa ko basangiye urugamba, kandi ko yari hacunzwe kuva akiva muri Kenya. Amasoko yacu yemeza ko yafashwe na Colonel Haregisi Ndayikengurutse batazira Nkoroka. Leopold Nduwimana ntarigera asubira kuboneka, co kimwe n'abandi. Abiwe barahenzwe igihe kitari gito ko bohumura ngo uwabo bimirije kumubona. Pascal Nshimirimana batazira Karido havuka ku mutumba wa Ndava komine Nyansoro yahahora intara ya Gitega yahahora. Pascal yari mu gisirikare c'u Burundi gushika muri 2016, aho yaca hafatwa yagirizwa ko hari mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri dosiye hizwi cane nka dosiye Nyongera
yarekuwe muri 2021. Ubu yari hajejwe umutekano ku bitaro bita Hôpital Roi David i Bujumbura. Aho nyene niho yafatiwe n'iperereza ku wa 3 z'ukwa 9 2025. Ico tumaze kumenya nuko yari hasanzwe haganira na Eloi Nkunzimana yafatiwe hamwe na Dieudonné Niyukuri batazira Rabe. Kuva Pascal Nshimirimana hafashwe nta gakuru kiwe. Audace ico yitungiye havuka ku mutumba wa Nyamitaga, komine Gisozi, mu ntara ya Mwaro. Yahahora Audace akukurutse vuba mu gisirikare, ni nk'umuganga yakoreye igihe kinini ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Yanyurujwe mu gihe yakora ku bitaro bita kwa Binagana i Bujumbura. Audace ico yitungiye yanyurujwe kuwa 21 Nyakanga 2025 avuye gusenga. Igihe hanyuruzwa yariko yitaba telefone yamubaza aho hageze, ntiyamenye ko n'uwariko aramuhamagara yari yamaze gufatwa. Kuva Audace ico yitungiye hanyurujwe ntarigera asubira kuboneka, ariko nawe nyene mu muryango hagiye haraboneka amakuru ameze nk'ayahumuriza ko wabo akiriho, hose biboneka nk'intumbero yo kubuza imiryango kuguma barondeza ababo kugira ikibazo cibagirwe. Benjamin Nzambimana ni umupolisi havuka ku mutumba wa Gashingwa muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Yahahora Benjamin yahoze mu gisirikare ca kera, hanyuma muri 2005 aca yinjira mu gipolisi c'u Burundi. Yafashwe hari umushoferi w'ishure ry'igipolisi riri ahitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza. Yahahora Benjamin Nzambimana yafashwe kuwa 19 Nyakanga 2025. Mu nyuma aca asabwa guhamagara mugenzi we Audace ico yitungiye, nawe yahavuye afatwa kuwa 21 Nyakanga 2025. Kuva bose bafashwe nta gakuru kabo. Pastori Robert Havyarimana ni umukozi w'iperereza havuka muri komine Rumonge. Yahoze hari umurwanyi wa Paripehutu FNL, ubu yafatanya kuba umupastori no kuba umukozi w'iperereza. Ari mu bakozi b'iperereza bari bacunze Rabe na bagenzi we mu Cibitoke, bahavuye bafatwa. Inyuma yaho hari ifoto yerekanye aho Rabe na bagenzi we bari bapfungiwe mu Cibitoke. Kugeza ubu nta gakuru ka Pastori Robert Havyarimana na bagenzi we, ntibazwi irengero ryabo. Nk'uko vyagenze ku bandi, umuryango wa Robert Havyarimana huguma uhumurizwa ko ari muzima, ko hari ibikorwa yarungitswemwo. Aho ni mu gihe hari ayandi makuru havuga ko yoba yaramaze kwicwa. Abo bantu bose bari hehe? Amakuru dufise dushobora kwemeza nuko bano bantu batandatu batigeze bacishwa mu busho bwa documentation ibitandukanye n'ivyashikiye Rabe na bagenzi we. Hari amakuru havuga ko boba baraciye mu busho bw'iperereza rya gisirikare. Hari ayandi makuru yo havuga ko bajanywe mu mazu hadasanzwe y'iperereza, yoba ari mu Kigobe. Aho hose nta muco urimwo. Ikintu gikomeye bano bose bahuriye ko co kimwe na Rabe na bagenzi we nuko haboneka intumbero ikomeye yavuye mw'iperereza yo guhumuriza canke kunumya imiryango ngo bizere ko ababo ataco babaye, bareke kuguma babarondeza. Birashoboka ko hariho iyindi miryango myinshi yo itigeze hinavuga ko ababo banyurujwe, maze biguma hari ibanga kubera urwo ruyeri mw'iperereza. Bano bantu bafatwa nta rwego na rumwe rw'igihugu rwagize ico rubivuga. Ikitavuzwe co ni umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNDH, amezi agira abe indwi inzego zose zinumiye. Mu yandi makuru nk'uko twagiye turabigaruka ko kenshi mu nkuru twabashikirije, itera ryaheze atafumbire, abarimyi bari mu mwiheburo. Igihe c'impeshi cararangiye kuri wa 15 Ntwarante
2026 mu Burundi gisiga agahinda n'ishavu ryinshi mu barimyi bo muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko. Imvo nyamukuru ni ukubura ifumbire ya FOMI kandi abarimyi bari bamaze kuriha amafaranga y'agatasi n'impeshi vy'umwaka uheze. Muri iyo komine itunzwe cane n'uburimyi, vyabaye ngombwa ko benshi mu barimyi batera badakoresheje umwavu n'umwe, ivyo bigatuma umwimbu ushobora kuba muke cane. Ingorane zica zunyuka na rirya imiryango itagira ibitungwa, inka, ingurube canke impene bishobora gutanga umwavu ukwirako. Nta kundi nari kubigenza, niko Nshuti umurimyi wo muri zone Musasa avuga. Twari twemerewe ifumbire ya FOMI kubera ata yindi fumbire mfise, nateye ataco nsizemwo. Ubu inyuma y'indwi zitatu imbuto zimaze kumera, ibiharage vyanje biriko birahinduka nk'umuhondo, ivyo biva ku butaka butagifise uburyohe. Itanga ishaka uwundi murimyi wo muri iyo komine asaba inzego zibijejwe ati twarishe ifumbire y'umutasuro n'agatasi mu mwaka uheze, ku gatasi twahawe duke cane ugereranije n'iyo twari twatumye. Ubu naho twaramaze gutera impeshi tararonka n'ikiro na kimwe c'ifumbire. Leta ikwiye kudusigurira aho amafaranga yacu yagiye. Iyi ngorane ibaye mu gihe gukurikiza ikirangaminsi c'uburimyi ari ingirakamaro cane mu Burundi. Gutera impeshi bikunze kuba kuva mu ntango za Ruhuhuma gushika kuwa 15 Ntwarante. Iyo ico gihe kirenze, ibiterwa bishobora gushika mu gihe co kwera bigahurirana n'itangura ry'igihe cici, bigatuma habura amazi akenewe imbere y'uko vyera neza, bigakurikirwa n'igabanuka rikomeye ry'umwimbu. Kubera ivyo, abashikiranganji b'ikigega ca leta Harendikumana n'uw'uburimyi Kariniye Mbarushimana baragendeye uruganda rwa FOMI kuwa 17 Ntwarante 2026 batateguje kugira batahure igituma habaye guteba mu gutanga ifumbire. Nk'uko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa FOMI Simoni Ntirampeba n'icegera ciwe, ico kibazo giterwa ahanini no kubura amafaranga y'agaciro yo kugura ibikoresho vy'ibanze bikenewe mu gukora ifumbire. Hiyongera ko gucika kenshi k'umuyagankuba no kubura igitoro, mu gihe Uburundi bumaze imyaka irenga 5 buri mu ngorane z'ibitoro. Urwo ruganda rufise kandi ideni rinini rirenga amadolari y'abanyamerika miliyoni 368 ryafashwe mu kugerageza kugumya umwimbu no gutanga ibikwiye mu gihugu. Muri ico gihe cose Ikiremba, ubwoba no gutinya birabandanya kwiyongera. Imirima yaratewe ariko ata fumbire irimwo, kandi ivyizigiro vy'umwimbu mwiza biriko biragabanuka uko iminsi igenda irahera. Kuba barimye benshi, igihe c'impeshi gishobora guhinduka igihe c'uruhombo n'iyongerekana ry'inzara. Ariko rero ibiriko bibera Ikiremba si ivyaho honyene, no mu zindi komine nyinshi z'igihugu abarimyi baridoga cane k'ubuke bw'ifumbire, guteba kuyironka, itangwa ridakwiye, hagatangwa nke. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.